kwandikisha abakinyi muri equipe ya FC Barcelona zikomeje kugorana ariko ndabona mushuti wazare bakomeje kumuhitamo cyane umugabo yitwa Jean Martin none ngo Barcelona shira ko yipfuza mu buryo bwihute cyane kwandikisha Jean Martin mbere yuko bandikisha witwa Ron Bargi we twabwiga ko ashobora kuba kwandikwa muri Londres nyine banategerezwa gukoresha icyo no kwitwa ingingo y'igihutihuti kugira ngo umugabo witwa Gerard Martin yisanga ari enregistré birasabwa yuko bareziriya contrat n'umugabo witwa Oriol Romeo ifite bamaze kuba bumvikana ko na equipe kandi processes za resiliation ya contrat y'umugabo witwa Oriol Romeo zozo zisa nizigeze kure cyane kugira ngo Gerard Martin yisange ari enregistré muri equipe FC Barcelona ariko nta muntu abura umunsi wiwe da mu mwaka weze mugabo azwize ya Dietenswick yasavye ashimiza yabwiye ati ivyo mukora byose ibanza bisigaye inyandikishije witwa Inigo Martinez muri no sezo Barcelona yakoze ishoka bizugira ngo yandikije Joan Garcia na Rashford nyuma yabo tubwirwa ko mwinondwi bakora ishoka byose witwa Ronnie Bargi yandikwa ariko processes yashaka kumwandikishamo irafailinga yo kumwandikisha nk'umukenyi wa equipe no ariko akakira muri equipe nkuru natiko ko bavyidoze bavuga ngo gute Mastantono wa 60 millions yandikwa muri equipe no bikemegwa ariko wa 2 millions et demi vyanka ko yandikwa muri equipe no biravugwa ko iyo option Barcelona ifatanije ni witwa Sosthene babihevye babisunitse mu ndwiza ariko baravuga ngo ino ndwi turimo Barcelona yiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo witwa Gerard Martin abari mu rutonde rw'abakinyi Barcelona izokoresha imbere ya equipe ya Levante ubwo bakaba bategura ikintu gikomeye cyane cyitwa gusesa amasezerano bafitanye n'uwitwa Oriol Romeo kugira ngo bikunde bandikisha witwa Gerard Martin ariko kandi biravugwa ko ibi bijanye n'uwitwa Ronnie Bargi na Sosthene byo baraza kuvyiga mu ndwi iza nyuma y'isoka ry'uwitwa inakipe nya ashobora kwisanga kwa Jong kuko Barcelona bategekanya kumwongera amasezerano amamutange nk'intizanye equipe ya Como nivyo yari mukeneye ariko nkuko vyandikwa na Mundo Deportivo buriya ngo equipe ya Girona yababajwe cyane n'imyitwarire mibi ndetse n'umusaruro mu witwa Pablo Gazaniga imbere equipe ya Rayo Vallecano nawe ni karati tukura bavuga ngo uyu munyegori yo byose akeneye mu concurrence Girona ikabibona uwo ushobora gukonkiransa Pablo Gazaniga kari inakipe nya bikaba binavugwa ko inakipe nya nawe ari convaincre kwisanga kwa Jong gusumba kwisanga kwa Como biravugwa ko mwana ashobora gusohoka ariko kandi ntibarabona muri Barcelona kazoza kuwitwa Hector Ford probablement na equipe iravuga ngo twe ntidushaka gusohora witwa Casado ariko hamwe umukinyi twereka ko ashaka gusohoka hakaba ari equipe yiteguye gutanga $30 twosanga twovyemera aho rero za West Ham rero za Tottenham Hotspur n'ibindi bigitandukanye muri Premier League yiteguye kwibikaho Casado ariko Casado yabananje kuvuga ngo jewe nshaka kwiyempoza Barcelona mugabo biriko biragaragara ko bigoye avec imediane yabo ifise De Jong yamaze kwiyempoza ifise Pedri ifise Firmino Lopez ifise Olmo Gavi agarutse afite confiance probablement tuzi touch ya Marc Bernard nubwo navuga ngo akiri muri processes kuko Afrika yabwiye abaganga ati nyuma yivunika ry'uno musore nifuza niba uri kwa aronka umwaka ukwiye amezi 12 akwiye yo kuruhuka kugira ngo agaruka mu ivyo ndamwifuza kurumvikana ko hagati mu kibuga ariko Barcelona bari mu ma precipitation dakenewe burya Casado w'imyaka imaze gukwira 21 na Bernard w'imyaka 17 na De Jong w'imyaka 28 agiye kongereza imyaka 3 ubwo ntibabona ko bashobora kuzorogereta ala long kuko je ndiko ndabona Casado arashobora kuzoba nka Thiago Alcantara bari bakwibona shaka je uno munsi hageze ahantu mbona ko Barcelona yogombeka na sacrifice Frenkie de Jong mugabo bakagarda abana muri ariko attention déjà si on dit projet équipe no mustur muri 2025 none De Jong y'imyaka 28 itanu nto yoyigukinira yashaka gukinira yoyigukinira mugabo riske ni no musi ufata washobora abafana Barcelona ko usacrifice De Jong kubwa Casado kandi tuzi déjà iyo Casado yogwa Bernard azobidwa fuade ibaze raba version ya Casado urabona version y'umwana yitwa Marc Bernard si réellement bagarukanye ruri yagwego bari bafise niki kintu wababurana mu kibuga mugiye ko mbona ko Pedri yamaze kuba umugabo no musi atakintu totuma Pedri kuba uzi ko wishimiye Frenkie de Jong nivyo hariyo jeunesse ni kintu bita jeunesse experience cyangwa jeunesse experience ndayumva mugabo no musi experience y'umugabo witwa Frenkie de Jong iri dependa no kungene equipe ibihagaze uwo munsi basi ningena magara yiwe ahagaze uwo munsi kuko Frenkie de Jong no mu equipe magara nta numwe atadependa kuko nta mukinya bamwiza no musi gahaza ko tumaze kubona ingene Barcelona ijyama ku bana ba academy
ubwo atari ikibazo cy'ubukene uri kuransigurira ko ari ikindi kintu cyotuma birukanza Casado. Oya dufate Casado nta kintu yimye dufate Barcelona. Casado wowe wishe mu kanya Casado nimba ari umukinnyi agomba kugwanira umwanya no muzi kwa Barcelona mugabo hierarchiquement nta kintu na kimwe kizotuma Casado bamukonta imbere ya Gavi na Bernard ibintu bigaragarira amaso ya buri wese kudakonta kuri Casado imbere ya Gavi sinzi ko ari kutamenya ko iwanje canke ko bari kutamenya ko abarongozi ba Barcelona kuko ndamaze kubona Gavi ariko akina nimero 6 ndamaze kubona Casado niwe mukasere full Barcelona ifise ukongera ko no mwana yitwa Mark Ben kuno musi vye equipe kina rega nikene wa mukasere agonga buri mwanya kwa markage Casado bikeneye kugonga aragonga Casado bikeneye gukina Casado akina gusumba Gavi dufate rero ivyo Barcelona ikina no musi Jesse niko na compara Casado na Gavi mugato hanze dufate Donatille Barcelona itagifise mediane irimwe abakinyi beza kandi bari experimente nka De Jong n'umusore twizeye ya Pedri Gonzalez na Daniel Olmo iyi mediane bwa mbere Barcelona ivyo biba byose babikonta babanje kugira stability y'ino mediane nico cyambere havuye ivyo rero hacakurikira rero dukompare kuko jewe abo igituma mvuga ko batangura none ara mediateur fise kuri gatandatu tuzokompara nubwo yo bakasa niki tuzokompara na De Jong biragoye hari mediateur ku numero 8 Barcelona fise tuzokompara na Pedri anagoma no kongereza amasezerano ba De Jong hari no mediateur dufise ku numero 10 kuko je na comparison nigira mbona hagati ya Firmino Lopez na Daniel Olmo usibye ko tout simplement Daniel Olmo yisanga ka Firmino Lopez ko mu konkiransa kuko Olmo magara yiwe avunagurika vyato nato naba consistency mu ijana n'ubujya magara yiwe yifashe sino n'abakinyi babiri jewe ku bwanje babona ubona ko Firmino Lopez azobukinyi mwiza mbwa bagikeneye kubandanya akina match nyinshi kugira ngo agire experience bwa budege technique ari muri buhere ariko kandi bisabwa kwiga atagwaye urukino rwiza ufise Firmino Lopez akiri umujene ashobora kuzagira gute ivyo byose akabigufasha rero muri mediane nemeza ko bwa mbere umukinyarangwa no gukina uyu mwanya Casado no musi aronka canke yoronka none kantara kiriya genere kuzara uronka mugabo kuzokinishwa iminota 5 shaho mu match 3 4 5 kuneza yawe nk'umukinyi muri career uzi kuri mu bakinyi muri generation kuneza yawe waguma uno musi ugiye kuraba umwanya Thiago yari guhabwa n'umwanya Casado yohabwa bivanye n'ivyo bariko barakora Casado yohabwa munini kuko Casado yahawe n'imvune mwakweze none ari gukina ryari haza fata Casado kuri Xavi fata Casado kuri Mvune Jong na Bernard batavunitse guhabwa n'imvune ivyo vyose turazi ko ari ama equipe menshi abakinyi babaye beza bahawe n'imvune za bagenzi babo mugabo ivyo niwo bikonta mugabo ahantu wowe uzi ko vise Sergio Busquets ahantu uzi ko vise Xavi Hernandez na Iniesta witwa Thiago Alcantara ubundi akabazi ko ari ahantu afise Frenkie de Jong na Pedri na Daniel Olmo hagati mu kibuga biraryoshe kwizera umwanya muri no mediane y'uno munsi gusumba ko yizeye muri kiriya gihe jewe ndaraba Marc Casado ageze kugira ikibazo c'imvune Barcelona yaratakaje Frenkie de Jong itakaza Marc Bernard Casado ahabwa umwanya atawa bibona mugabo araprova ku isi yose yuko ari umwe mu bakinyi bo kuri 6 beza bahari je ndi kuneza kwa mbere y'umukinyi uno munsi neza y'umukinyi kuko deje equipe bo baguye ati twebwe mbega intunganyo za equipe ere gutanga guharura intunganyo za equipe zo zubatse gute kuko gutunga abakinyi beza simpaka bose batangure mu kibuga mugabo baraba beza ariko kandi bagomba kubasira niba uri nabo batotangura mu kibuga yo gukina umwanya wo gukina rero uhabwa n'iki na projet equipe irimo erega Casado no musi hierarchiquement dufise De Jong akomeye tukagira Bernard akomeye na Gavi akomeye ukuri kuzokwiyumvira Casado biragoye kuko turazi ko ikintu cyamaye mwaka weze nivuni kajya Bernard De Jong yarakiri mu mvune Casado cyarashikirwa Gavi yari bwabe fit nawe yari aragaruka avuye muri Liptider Gama Croise uno munsi rero dutanguye sezo bose bitwa ko bakomeye ari guhabwa n'imvune yumva deja je yaba nari Casado ari guhabwa n'imvune mugabo ga prova yaba nari Casado mbega wa mwanya naronkejwe n'ingorane na ugwani kuko je uno munsi ubivuze neza Gavi ntiyari bwagarure ritme mugore kadufatire ku karore kuri bana basore babiri nyene Casado yahawe n'imvune za Frenkie de Jong acara prova yuko ari umukinyi mukuru Pablo Gavi yari yagize ikibazo cya Liptider Gama hariyo Gavi nawe w'imbere gato yahawe n'ububi bwa effective ya Barcelona yari nano agakinishwa ku maposte urabona buriya bwiza bwa Gavi yigeze kugira muri Barcelona akamaro nk'igihangange uno munsi ndabogeranje n'ubwiza Casado agize Barcelona imeze neza sinshobora kuba compara Casado arateye ubwoba nuno munsi banagarutse bose bameze neza uvuze ati ngomba ntanga umwanya mu ugwanire Casado yitwara umwanya wa Gavi erega je gituma nanje mfise ubwoba ngaho jewe hagati ya Gavi na Casado umwana yo kwicara imyaka 2-3 umupira w'amaguru gahomba ngavuga ati barahombye umukinyi wabahombye Casado
cyo gituma JPR kuri Casado ko adafata risiko yo kuguma muri Barcelona batamwereka ko hierarchique magomba gushikirwa naho yo bari umusubirizi. Erega Gavi no munsi deja nawe yibereho nka Casado barashaka kuguma muri equipe ariko Gavi ariko aragarantiswa niba uri gusubirira kenshi gashoboka gusumba uko bigarantiza Casado. None kuneza ya Casado nikico tuma adasohoka muri equipe kugira ngo ntatakaze imana kuko deja na equipe ikirasa n'ivyikurako. Barcelona yerekana ngo umusore ashaka kuhaguma kandi atunza gupushinga mugabo umusore yotwereka gusa ko aryoherewe no kuba yosohoka kubera ataronse umwanya tusha twumviriza off kwereka ibi bitari ko biraba kuri Gavi nuko deja niba uri ari asira navize message ivuga ati naho no umutitira ariko nzogira gute nzosubira kenshi gashoboka. Wibuke deja natanguye saison avise protege bien ibi benshi bita ama contre shock zanditse kama jamba akomeye cyane anabishaka kumbuga zo ngo niteguye gukora ico Gavi zugura ngo subire kwa titirere kwa Barcelona. None wowe kwitegura gusubira kwa titirere utazi ko niba uri no gusubira uzosubirira. Hariyo message Gavi afise Casado tagize gute adafise ni hano mvuga ngo kumbure birashobora kurangira Casado asoze nivyo twaciye tudugira kuri Casado turaba probability kuko Barcelona yisanga igomba gusora bagiye batandukanye kugira ngo yandikisha abakinyi ariko turangirize rero ku ikintu gikomeye cyane ni iki gitumye Barcelona mwinondwi bumva ko inscription bagomba gukora diligence ari witwa Gerard Martin gusumba Ronny Barg no witwa wose Sosthene bahindura ivyumviro kuko ni iki gitumye bahindura ivyumviro bakumva ko priorité yoba Gerard Martin gusumba abandi babiri bari nyuma yiwe ashobora kuba ari gisaba cyo menyereza Afrika nk'ibisanzwe. Niho hano nagarutse nkavuga ngo murabe press conference y'umenyereza avuga ati nta wundi mugitwe yo kugira asubirira Inigo Martinez ariko muri precision mwarabibonye ko witwa Gerard Martin ashobora kuba yo reponda press. Tunagaruka no kuri yama probability ashoboka yo kuba yokinisha no menyereza na Afrika yarabivuze muri conference de presse ya match ya mbere ati birashoboka ko dutangura kwiyumvira Gerard Martin mu buryo ko biragoye yuko Barcelona yinjiza undi mukino aza gusubirira umugabo witwa Inigo Martinez kandi uno munsi cya kibanza cyo ku numero 3 Gerard Martin ahora kinamo uno munsi bamaze kuduza umwana yitwa Geoffrey Torrente abatari bake babonye uno munsi yafashe foto ahagaze ku kigo ca La Masia na mayiwe nimero 26 umugongo bigaragara ngo Gerard Martin azosubira gukoreshwa nk'umukinyi wo ku ruhande ku numero 3 ahubwo uno munsi agomba kuza guhatanira umwanya muri Axe Central. Iyo ni ya message ya Afrique. Bon peut-être nabona nk'igisubizo ngo ni waje gusubira Inigo Martinez mugabo niya mahigwe navuga ngo canke niya opportunity navuga ngo nimba ari yo gukoresha Eric Garcia ari yo gukoresha Araujo ari yo gukoresha Christensen nibyo gukoresha umugabo yitwa Gerard Martin umugabo yitwa Afrique ni yagize gute ni yabisize inyuma mugihe uno munsi kandi biri logique. None munsi Ronny Barg nikico tumumwihutisha paraporo yuko kuko deja bitanguye kugaragara nubwo Christensen yakinijirwa Christensen ari ukuntu bigaragara ko physique mumenga ntaraba pre kuba yo reponda ivyo Afrika mushaka ko canke bakamuvise ko amakenga ko nawe umwanya n'umwanya ashobora guhindura ivyumviro tukumva ngo ironke offer yo muri Galatasaray canke offer yo muri Arabia Saudite ugasanga arahindura ivyumviro. Birane ko ndiyumvira ndiko nagerageza kuraba migwi gitandukanye n'abakinyi batari ko barakinishwa canke bariko barafatwa nk'abatari muri equipe karondera ibyari byuko bibaza bari mu mvure mbwa ukabura niho bari kuko nguno munsi sindiko ndabona umugabo witwa Christensen role yiwe neza Real kwa Barcelona bujazokoreshwa numukinya ari ngaho kumbura muri direction technique cyangwa direction sportive bashobora kuba bariko baribaza kuri kazoza kiwe bigatumenyereza avuga ngo kuyu mukinyi menga kazoza kiwe nikaboneka ndamukonte ko cyane canke bigende gute mugiye Gerard Martin offre zo muri Premier League yarazanza avuga ati jewe ndi ngaho kwa Barcelona kandi birumvikana ko na equipe yamaze kwisha kuyo pressure yo kuvuga ngo reka tumwandikije mbwe Ronny Barg uzokina nudakina na pressure irimo kuko tukona nk'umusubirizi wa Yamara ariko kandi Yamara ashobora gusubirirwa na Tony Fernandez aba Ferran Torres n'abandi bagiye batandukanye ashobora kwahengekwa Yamara n'umukinyama mu kibuga umwanya munini cyane ariko kandi Rafinha ashobora kuba yohakina none bakazana Ferran Torres nk'iwamfu canke Marcus Rashford ngo birumvikana ko bijanye no kwandikisha Ronny Barg ata urgence irimo bien sûr dufate kuri Sosthene wanastima Ronny Barg ashobora kubona yandikwa ibyanyuma kuko havuye iki arakurikira Sosthene kuko penya sose barasigara na Garcia ngo birumvikana ko Joan Garcia yagize ikibazo c'imvune udafise penya Sosthene atandiswe uca wikora kuri wa mwana wo muri academy kandi izo bari risk basralaga rero ari agaciro tutabona ariko Gerard Martin yarabwiye ati bizorangira Afrika bitwemeje ko ari byo kandi tuvyemera ariko mu kuvyemera nzovyemera nabibonye wavyemera wareka ariko kuri no affaire ya Martin nditoma kuri no affaire ya Martin nditoma kuko je hano ndaraba nkavuga ngo akazi k'umugabo witwa Dieter South Africa kagiye gutangura nabonye performance z'umugabo witwa Leonardo Arajo ndavuga ngo
Baroje ibintu vyo biracarimo panique. rero nadaroje ibintu vyawe kugira bigaruke mu rutonde biragoye cyane. Andreas Christensen niwe mu defenseur undi mbona yotanga igisubizo muri defense ya Barcelona, mugabo nawe ntiyizeretse na equipe ntimufise muri visée. Ntangura kwiyumvira none ko umugabo witwa Eric Garcia mbona kuri kabiri ariko yifata neza, ubwo ho nta processes zuko Flick yabatanguye gutangura kwiyumvira kugarukana kunde muri axe centrale zo bazihari. Chibuze biragoye mu gihe deje bariko barasora Hector Ford. Biragoye mu gihe bariko barasora Hector Ford. Mugabo uno munsi umuzo w'umugabo yitwa Gerard Martin muri axe centrale ariko mwana Paul Kubarso mwana defenseur Barcelona bisiganya kinisho kubamfu muri mwana ari Matia jivyo gukinisha kubamfu ntumbarira aho none no munsi warabonye ko iyo Araujo kina na Paul Kubarso gagace gakinira ibubamfu ariyo matirite gataka Hazard Ramos na Varane hari umugoshe yararimo amugoshe arimo ariko agomba kuba ari uri Matira ari wundi nta mugoshe yararimo muri yaje gukina ibubamfu adakinisha kubamfu aba ari umuntu ari Matira ashobora gufata responsabilité ako kantu mu kibuga mugabo cyurunga gufata responsabilité ku Barca mu kibuga kirimo ndindira ndacakubarira Thiago Silva na Rudiger umuntu yakinisha ukubamfu yararimo ahubwo ikibazo so kugurukinisha ninde yacakira mu bamfu Thiago Silva ari capable kuyobora sinanze mugabo ikibazo so kugurukinisha ahubwo ikibazo mbega ivyo ndimo ndabitaho ukugurukinisha kurakonta kuko hari ivyo usabwa bisaba ko uburi Matiro bwiro bitanga Hazard rengrera kinya gatanu kwa Barcelona mugabo no muzi ndazi ko abakunzi ba Barcelona mu defenseur wa mbere bidogera ashobora kuba ari rengre gusumba na Jeremy Mati ariko ari gerengre yabaye mwiza nta n'umunsi umwe usigurira jewe ndagusavye usigurira urukino rumwe bibukamo rengre yabaye mwiza. Par contre umukinyi jewe yabaye mwiza saison yiwe ari inoubliable kwa Barcelona ko yaciye hura n'ibibazo vy'imvune ni Samuel Umtiti. Ivyo rero samahigwa agirirwa bose Umtiti bakinye igikombe c'isi 2018 avant kw'igikombe c'isi kiza saison ya Barcelona il était l'un des meilleurs défenseurs ku rwego rw'isi Samuel Umtiti. Rero no musi je ndiko ndiyumvira none ubwo Gerard Martin dufise ko cumukinishanya na Paul ku Barca atari Mathieu na gatoyi kuko nukuri je no musi ku Barca ndemera ko ari defenseur mwiza mugabo hari ama decision ku Barca afata ko arati ibintu harimo ubwana bwinshi cyane kandi ku myaka yo biratahuritse c'est sûr azovamo umukinyi mukuru mugabo no munsi urwego rwa Martin tuzi ngene yirukanga ariko ari beaucoup physique mu buhe rugero Martin na Christensen physiquement ni sawa haza ni sawa Hazard ivyo konsigurira physique idacanze n'ubwenge physique nimfa gusa ubwo bwenge ariko nabwo butavanze na physique ubwenge bwagomba bukaba bwinshi gusumba physique ndaguha karorero ubwenge na physique urasigurira ubwenge na physique atangura iko mukiki nzanira ndeka ndaguheka karorero umugabo yitwa Marquinhos kwa Paris Saint-Germain na poste quand même mukinya bari ego uno munsi ndabira Marquinhos muri Paris Saint-Germain Diwera zo kubama maze kubana Marquinhos nizinga mugabo Diwera ga gukordona irega vse William Pajo jo kordona ruri mekanique Hazard twemeranye iki kintu none kwa Barcelona ko Martin aburiyo poids anabona na vitesse none wari wamera je uno munsi ndarindiriye none ko defensive mu Barcelona kene mukinya ari physique ariko ari physique adashya mukangara tete none ntimuvise mugabo Araujo uno munsi bakubaza defenseur bari fort physiquement kugira uzane muri axe centrale wazana Martin wibagiye kunde none Martin mwagiriza ikiho erega kundere ntitusambura kundere maze gufatisha simvuze ico ngomba kwagiriza Martin kundere maze gufatisha mugabo reka imana dutize kuramba gusa championnat yatanguye uzokora iki uvyemera abantu bumva ndanemera ikintu nzobapanga Martin aba mwiza iyi saison muri axe centrale nzempinge se uzoba vyakunze mugabo bisubwo wano yuko mukunda ko amahigwe menshi ahari ngende kuvyo Martin atanga ngende kuri vitesse ya Martin ngende ku bwenge Martin akoresha mu kibuga ngende ku nguvu za Martin kuco mwasosha ko Paul Kubarsi ngejeja ariko kandi ku Barca ivyo atanga mwasosha Corona Darojo ngejeja umwana urikura mushira mu kago kamusaba ibirenge kandi ari umuntu yategeza kumufasha iyo nkuru ndayigejeja hajewe imana iduhe kuramba gusa ico nemeza cyo Barcelona ibibazo vyaratangwe kuva Inigo Martinez asohotse kandi biri muri bimwe mu bintu Flick agomba gutora inyisho agerageje byinshi bishoboka nimba uno munsi sinemeje ngo Marta agomba kuba solution
mugabo umenyereza nabikorera ko akaba inyishu ndavyemera nakora ko raja ndavyemera oya nanje nabikorera ko akaba inyishu nzovyemera mugabo ibigaragarira amaso ya buri muntu muri kano kanya ibigaragarira amaso na Inigo Martinez je nabona ko ageze kwa mugabo nanje shobora birashoboka ko Hazard twemeranye ikintu kuri Xavi Hernandez Inigo Yeretse gukina kubera bafise umudefenseur amusumba canke Yeretse gukina kubera ubumenyi buke bwa oya kwera kibazo c'imvune yamaze presse zezo yose Rafinha Yeretse gukina kubera afise umukinya musumba canke kubera ubumenyi buke bwa Xavi bisiguye ngo Rafinha kenshi bamukinishije agatangazo iki performance ye ikaba hasi bivanye n'uburyo umenyereza tout simplement kwa equipe aho hantu rero uno munsi Joao Inigo Martinez kwinjira muri Barcelona narabona ngo umwanya n'umwanya Barcelona kazoronka umumenyereza Inigo n'umudefenseur mwiza ndamuzi kwa Bilbao mugabo Gerard Martin aracari muto nawe tumuzi nese umwana sawa iyi sezo yagize mu mateka katayo yari bwigeragira ko Barcelona Martin ndari umwana gusumba ubundi none qualité zigomba kuba Martin Adini ndari umwana gusumba ubundi ivyo konsigurira ivyo ubwana buvyihoreye rero undi gabaye mu defenseur mwiza nemeza ko avec kuva kwa Roma yarafise urwego rungana gute uno munsi Rudiga ntiko turamusha mu defenseur beza isi yacu nitwo bigarukamo kubera ko mwanya watujanye mugabo je nemeza ko avec gusaba yuko umugabo witwa Martin sinzi ko ingingo yavuye kumenyereza Afrique ariko jewe ndaba Barcelona yabigize priority probablement ingingo yavuye kumenyereza Transfer Afrique ku buryo abona ko ishobora kuba ariyo ico nshimira Imana kwa Barcelona ko baronse Torrente hamwe rero iyi ngingo yoba yafashwe na equipe yitwa Barcelona ko umugabo witwa Jean Martin yandikishwa mbere y'abandi bakinyi bagitsaje kwandikisha muri equipe bivuze ngo harimo urgence yiwe ya harene barimo urgence yiwe ibi binyereka ko agomba kuba umukinyi bi ngendegwako oya ntabwo bangenegwako agomba kuba umukinyi afite icyo maze muri squad y'umugabo witwa Sosthene ngendegwako no muri squad uvise umerita kuba wohaba oya ngendegwako kumengana muri 11 de départ oya ngendegwako uno munsi n'abakinyi Landry baba super sub bari Twitter super sub beza bakina basubira ariko misi yose bari super sub nivyo mugabo uvuze umukinyi ngendegwako muri equipe none Torres singendegwako none gaza oya bo uno munsi uno munsi ugwego Torres afise yagiye kumushira mu bakinyi ivyo ya produce mu kumushira mu bakinyi Barcelona igomba kwifashisha bigakomera erega ngendegwako Mike uvuze ngendegwako wumvike ngendegwako je n'umukinyi muri 11 de départ numva Pedri numva Yamal numva Rafinha numva jewe ko bwanje ngendegwako numva Sosthene bere numva Sosthene wanashaka jewe mvuze ngendegwako no mukinyi wese numva kunde numva bande ana ngiye kontre umukinyi ngendegwako ana ngiye kontre na Mike none equipe mission itungura ba 11 de départ nigomba gutunga 11 de départ umukinyi muri 11 de départ rimwe na rimwe adatanga ivyo ndavyemera ko mugabo kandi nigomba gutunga hano hantu ngiye kontre na Mike 11 de départ nawe nikukuraba neza gituma utari hano hantu ngiye kontre na ngiye kontre nawe kuko uvuze ko mwiza ari muri 11 de départ Sosthene si mwiza pe ntiyabaye ngendegwako kwa Barcelona muri 11 de départ of course à l'absence de Sosthene on se contente de ce qu'on mugabo ari nzabamwo uno munsi ari nzabamwo mwakwezi hagati ya Torres kibazo nagenda mubaza uravye ngivyo Sosthene yahaye Barcelona ivyo Torres yayihaye bona ninde ngendegwa Torres d'abord sumusinyeza muri 11 muko mara compara kimwe no kwemeza Torres muri nazamwo mugabo Sosthene bapanze yari Sosthene Jacques Stegen nagarutse fikira mu ati bazu je hanze Firmino Pesa singendegwako ari mu kibuga oya singendegwako ewe equipe keneye effectif yagutse ivyo ndavyumva effectif yagutse umukinyi wese kuri qualité yashobora gukontriba mu bwiza bwa equipe igituma utari muri 11 de départ kirahari urashaka kutabamo kubokura mayi ubasha ntabwo ufise umumenyereza oya umumenyereza nakora muri 11 de départ c'est tout ngendegwako wowe uzoza kudufasha ibindi bizaba bikenewe ni nkuko no munsi none ivyo bikenewe Josparinga aradufasha hariya ku mujyango ratuturinga none ivyo bikenewe kwera bikenewe cambere no kiradikora umaze kuvuga ko ari role uzokwasa ikenewe Imani duhereze amagara nirabire physique ya Martin Hazard ariko arandati oyo niwe wanje mbaye half time full time uvuze physique ya Martin direct ikintu cambere kinza mu mutwe nibuka igitsindo ya Serbia yatsinze Arojo none tarajani yaidanaje bonye maneka arabaza Hazard kiyo jezi arimo ngo twamurungika arabona biza kare ngo umunsi wose yambaye jezi ya Benfica ngo aracegwa muri nawe twamusoranye mu kigali yes nivyo kwa Barcelona kikini tubona tuvuze no ko De Jong muri Barcelona gategura kongereza amasezerano mu buryo bwihuse cyane nyuma yo gusezerera umu agent wiwe cyangwa se ubusanzwe uhagarara inyungu ziwe ngo ni umwe mu bantu bashobora kuba baradindije iyongera ry'amasezerano bya De Jong muri equipe yitwa FC Barcelona uyu rero De Jong yarutse gufata ingingo yo kwirukana agent wiwe uzwi izina rya Ali Dorsin agent mushasha
bivuga ngo De Jong ashobora kwihutisha ibijyanye no kongera amasezerano. Frenkie de Jong ngo bivugwa na Mundo Deportivo yamaze kuba aronka umuhagarariye mushasha n'umunya Pays-Bas wabo anashima ko Mundo Deportivo ivuga bikaba bivuga ko deja uwo mwaje yamaze kuba telefona direction sportive ya equipe ya Barcelona igizwe na irimo navuga ngo Chance Irongowe na Deco amumenyesha uburyo boyaga witwa Frenkie de Jong akongeza amasezerano ariko nkuko Mundo Deportivo ivuga ko Frenkie de Jong Barcelona iteguye kumwongera amasezerano ariko yemeye condition Barcelona ibishakamo na cancane mu bijyanye no kugwana na fair play financier. Bero birumvikana ko agent we araza kuyaga De Jong yaragaragaje ko agomba kuguma muri Barcelona twabwiwe kenshi ko ari pre kugabanya umushahara we kugira ngo ashobore kuba yo cyongereza amasezerano muri Barcelona cancane kandi Barcelona imusaba kugabanya umushahara amakongerezwa contrat ariko birumvikana ko agent we Ali Dorsin yagumye adadaza kugira ngo kumbura aronke komisiyo imeze neza igihe Barcelona ifite ibibazo by'ubugidapfa kurekura agafaranga uko bayibonye n'ubu Barcelona iteze umutwe nk'umumubwira avuga ngo agent mushasha ze tuyage tumuproposa condition twebwe twashizeho tutarenga muri equipe bijanye n'uburyo De Jong agomba kongeza amasezerano ariko bikagaragara ko De Jong n'ubundi avuga ati agent amakomisiyo n'ibindi byaratevye biriko biratuma je ntongera amasezerano muri equipe ya Barcelona katuyindiru agent mushasha yamaze kuba yangaja icagiye kuba navuga ngakora kumbure birashobora no gufasha Barcelona hamwe byoba bibaye mwarashima nko mwinondwi gushika dufate mbere uko mercato yogagwa kuko hari amafaranga Barcelona kumbure yo cire kipera kugijanye na masse salariale kuno musi uvuye nko ku miliyoni 30 dufata karokaza nko kuri 20 cyavuye nko kuri 25 kaza nko kuri 15 umva ko kijanye na masse salariale ushobora kurebe espace deja kujanye na plafond salariale bashobora guca bandikisha undi mukinyi nawe akaba yoshikirwa mu bijanye no gukina equipe FC Barcelona. Rero sinzi kari Frenkie de Jong bari karapushinga kuko ndumva ko ifise rezo ko Frenkie de Jong pushinga kuko no muzi Frenkie de Jong ari byinshi yaruhiye ari byinshi irengagije kugira ngo aze yibone ari isisa muri equipe ya Barcelona kandi umwanya n'uyu hamwe no muzi Frenkie de Jong yasohoka muri projet ya Barcelona nyuma yo kuba mwiza mwakweze yaravuye mu mvune akagirirwa icizere umenyereza akagaruka ku rwego avec Barcelona ya Detansuike tubona ugacumbwira ngo no munsi yanse kongeza amasezerano n'ibindi agiye kurondera atagiye kurondera ayo mafaranga hani nko muri Arabia Saudite ariko agikeneye projet sportif ituma afatwa nk'igihanganga nta kintu na kimwe cyo tuma uwitwa Frenkie de Jong asohoka no munsi muri Barcelona ko ageze kasarura ku bwanje. Frenkie de Jong ni umwe mu bakinyi isi y'umupira w'amaguru itamuhaye ivyo yarabereye mugabo siwe je novuga ko harabaye malediction muri ya generation ya Ajax d'Amsterdam guhera kumumenyereza Erik ten Hag kugera ku mukinyi w'imbere nimero 11 kuko kiriya gihe ndibuka bari bafise Nusair Mazlaoui kuri kabiri bakagira Nicolas Tagliafico bakagira axe central hagiye arimo Mathis de Ligt nande yari De Ligt na Blind na Dare Blind hagati bafise Van de Beek bafise Frenkie de Jong ngaho musora kwa Man uno munsi uyu munya Maroc kuri kabiri kuko kuri gatatu hariko ariyo Nicolas Tagliafico ni yakina ariyo bari bafise na Vertman abaratero yari Vertman yari Tagliafico yari Nusair Mazraoui barahinduranya kenshi gashoboka nukuvuga ngo ugiye kuraba Van de Beek ukaraba Hakim Ziyech ukaraba kapitene do Santadic ukaraba Frenkie de Jong ukaraba wa Shone wa mugabo w'ivyanwa vyinshi yatsinze kuvrite ubwo witwa Thibaut ugiye guharura abakinyi bakiri mu kibuga uza gusanga ari Frenkie de Jong wenyene kuko je ngo projet ya Manchester United sindiko nabona Nusair Mazlaoui sindiko nabona Mathis de Ligt nipfuza ahubwo ndiyumvira eske Frenkie de Jong koko ni hari hageze ko yongera amasezerano ni Barcelona itanguye kubanziza kugira ngo Barcelona igera ahantu itangura kwiyumvira ibikombe Frenkie de Jong nawe abe mwiza kuko je uno muzi ngiye kuraba Frenkie de Jong yaradepanshije ingufu nyinshi muri Barcelona muri ico gihe rero harageze niba hatarengeranye Barcelona yageze gushiramo izi ngufu nyene itanguye kugira mu mwaka waze batweretse ishusho yuko gutwara igikombe vyoko oya ari ugushakana hagati yabo babiri hagati ya Barcelona na De Jong Barcelona cyakene De Jong mugo muri conditions financièrement mugo De Jong nakeneye Barcelona gusumba gukenera kuko ingufu zose yego mugabo w'ingufu nyinshi zose yarazitanze hanyuma ibikurikira ararindiriye Barcelona yose shire mwizo nguvu batwara ibikombe nawe
za nguvu yatangaza zizana umusaruro kuko uno munsi inguvu zose yogira Barcelona idaciye iba nziza Frenkie de Jong vyobaye imfagusa uno munsi de Jong turameza ngo numwe mu mediateur beza yo kwisanga hariho hose kwisi akagomba gukina mugabo inguvu zose de Jong afise zitagiyemwe bikombe zizoba zarabaye imfagusa nico gituma agomba guhinduranya umu agent akamenya ngo nimba uri kuradindiza yongera ajya amasezerano yanje kwa Barcelona ikabiri mu nzira zo gutwara ibikombe mw'abantu b'Imana hano hantu nta kindi kintu ugomba konsigurira vamwo oya je kugwanje barakenerani Barcelona igumane de Jong financièrement bibakundiye ariko de Jong nawe gumane Barcelona nziza kubwa projet sportif n'ibyo yifuza kugirako nivyo de Jong rero kongereza amasezerano muri equipe yitwa FC Barcelona nuko bimeze dushobora kumubona yongera amasezerano muri equipe Sambiri zirenze ko iminota igera kuri 31 dukomeza amakuru yacu twinjira mu gihugu cy'Ubwongereza kuri Mohamed Salah asha umunyafrika